nama ya bose yari irongowe n'umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera kw'igenekerezo rya gatatu ruhumu no mwaka abakenguzamateka barabajije ibibazo bihanze abenegihugu umushikiranganje w'ubutare n'agataka Amasongo Ntaganguvu Ibrahim Uwizeye bijanye n'ikoreshwa ry'amazi y'umuyagankuba hamwe n'icurwa ry'ubutare. Mu bibazo bamushikirije harimo ibijanye n'ubukene bw'amazi ku mugwa mukuru wa politike Igitega, ingomero z'umuyagankuba ziriko zirubakwa ariko ibikorwa bitariko biragenda neza cane cane ku rugomero rwa Jiji Murembwe, ihagarikwa ryo kwirihira ibikorwa vyo kwiyegereza umuyagankuba aho Regideso itaba yashoboye kugera extension mu rurimi rw'igifaransa, ko hoba hategekanijwe umugambi wo kwigisha ingo zimwe zimwe gukoresha umwuka ariyo gaze mu rurimi rw'igifaransa mu guteka mu ntumbero yo gukingira ibidukikije. Abacukura ubutare bahagaritswe ariko mu bice bimwe bimwe hakibonekeza ababandanya babucukura n'ibindi. Turafise n'ivyo matara ya Regideso, turafise n'inkwi, ariko turamutanguye kubona abantu baza barazana na gaze ishobora gukoreshwa mu gikoni no mu bindi bikorwa. Turavye rero inkwi ingo zikoresha zo mu Burundi, tukaraba amakara, tukaraba la demografi ingene iduga mu Burundi, tafise amakenga yuko ejo inkwi zizobura. None hoba hari umugambi canke hoba hari igitegekanijwe kugira ngo twigishe ingo zimwe zimwe zibishoboye? Turabizi ko atari zibishoboye, twigishe ingo zimwe zimwe ko zibishoboye gukoresha gaze. Jewe ndiko ndakurikirana ibiciro, nkashaka abaze ibiciro by'iyo gaze, ubigize ugashikiriza kubikompara kubigereranya n'ibiciro by'amakara, usanga ari ibiciro byegeranye cyane. None mu ntumbero yo gukingira ibidukikije no kudiversifia resources d'énergie, nta kuntu mu bisagara ababishoboye twotangura tukagira mobilisation kugira ngo twige gukoresha gaze tugabanye la pression sur le bois. Ikibazo kijanye n'ubukene bw'amazi mu gisagara ca Gitega, rero batubwiye strategy ziriko zirakorwa kugira ngo amazi ashobore kuboneka. Aratubwira yuko hariho solution à court terme na à moyen terme na à long terme. Nashaka mutubwire nyakubahwa mushikiranganje umwanya uri defini igihe amazi ashobora kuboneka à long terme n'ijyari, à court terme n'ijyari. Ikibazo gira kabiri nikijanye n'ibikoresho mukoresha muri Regideso, biraba endommage umwanya wari wo wose. Anovuga nk'ama transformateur ashobora gupfaca hagasha bivanye kumbone ngira ngo na problème technique zazo. Ndashaka rero mbaze igituma kumbore nka transformateur iba yapfuye hamara igihe kininiya itarasubirizwa kugira ngo ico yategezwe gukora mwaho karere kabandanye gakorwa. Hanyuma ndatanga nk'akarorero ahantu twagendeye nko muri commune Makebuko, zone Maramvya, transformateur imaze umwaka yarapfuye mugabo itarasubirizwa, kandi hariho ibikorwa irikira gufasha abenegihugu nk'amashure n'abandi benegihugu bisumamwo kugira ngo bashobore kwiteza imbere. Kurika nyakubahwa Honorable Ferdinand yabajije naho twari twagiye guhimbariza Imana, kiye kibazo nayo kibajije mu bisanzwe ijya ni soko communary yatanze, ni soko communary yatanze mugabo kandi ijambo ari yuko ntibari bwagire reception yabijya bintu. Gusa icyo twosaba nyakubahwa mushikiranganje, kubera ko ubu Regideso ifise ama transfer menshi, bararonse ama transfer, nta kuntu mwamurazana transfer abo bene gihugu bakaba barakora ibikorwa kuko ntibashobora penalize. Après tout Regideso zizorihisha amatara, domba amafaranga injira muri Regideso, rero nta kisinga zihari, akaba ari kibazo gusa cha transfer. Nta kuntu Regideso yashira transfer hanyuma uyo muntu bari bahaye isoko niya bitunganya Regideso ikoreho transfer yayo ijana handi mugabo entreta abene gihugu babe bararonka amatara
babe barariha regidezo umuriro uburatangwa ubuzima bubandanye. Umushikiranganje Ibrahim Uwizeye yaratanze umuco ku bibazo n'imyitwariko by'abakenguza amateka ivyerekeye la promotion ya gaze kubera ko muri rusangi tuko dukoresha ibiti byinshi nivyo gaze ni benshi bariko barasaba ko twobaho uburenganzira bwo kuyizana natwe turavyifuza mugabo rero kenshi hari gihe ati ndayizana mais donnez-moi aussi les devises je kuyirangura donner les devises hanyuma nzane gaze benshi n'abayifise ngaha nico kibazo barazi wanje basi tumuhereza nawe ati ama devises tuko turarondera reka ndabo twashye mu prioritaire byumvikana ko amadovize abonetse tubiza gukora iyo promotion mais muri rusange pour pallier aussi à cela nivyo nama ndiko ntembereye onatur cyane nico ngenda mviza onatur ndayiviza kugira ngo itugirire ya mantuze kugira kameme n'amakara dukoresha agabanuke kumanuka mu bisagara bikomakomeye ama agabanutse kumanuka ibujumbura amakara akagabanuka igitega Ngozi bizogira akantu gafashe ikintu gifashije cyane niho namubwira kugira ndonderere machine de carbonisation ubwa mbere yagize ingorane yari yatumye ko harabaye y'amapasasiyo batanga nibazo byinshi ariko ure yayitumye ko izoproduza nka 120 tonnes par jour za carbonisation izo rero ko asanzwe afise stock y'amabrikete menshi cyane ko arafite imashini zifyatura briquette azoca zicishe muri iyo carbonisation kugira bya byose n'iki bivemwo hama aca yitugira amakara agenda tugabanura ko hari ukuntu yadukoze turetu gasani turetu agenda tumanyura nk'amakara adushira ahantu twenteresa abantu hama abantu batanguye gukoresha ayo mantuze nivyo turi ku machine iri en cours de commande iramutse birashobora gufasha ku ico kibazo hanyuma ku buryo buboneka kandi twongera dufasha kandi na na gaze hanyuma kandi gisata cha muri Sorenya kiriza hariho volet izodufasha yo kugira tugire amashiga ya kijambere atuma abantu bakoresha inkwi ziramba inkwi imbabura zo ry'umuriro inkwi nkenyi kugira ngo tugereke gukonsoma cyane ibiti quand même au niveau de l'énergie tuko turiruka turabukuntu ico kintu twogikorerako mbega court terme moyen terme je bintu kumenge mugabo ajya mvuze court terme n'ukuri kwari kubereka ivyo turiko maintenant turakora ibyo nashatse gusigura ivyo turiko turakora ariko ivyo turiko tuzokora sinabishize muri court terme ivyo ndiko ndabwe n'ivyo biko birakorwa meme ndavye nabo twakoranye juste mugira ngire icegeranyo cibi bambwe nous avons engagé autant tumaze kudekesa autant gutyo mugira turabe neza kuko ivyo biri muri court terme ico dukora gusa iki gisagara ukuri ni gisagara twese kitugwaje dukeneye ko kironka amazi kironka amatara gushika naho meme les reliquats zizova muri somo force nasavye yuko ziza gukora nga pour étude d'électrification igisagara cya Gitega tout complet kundi gisagara kiko kirabuka ni gisagara giteye neza gusumba ibindi bisagara byose Jose Lodi ndayivuze gute kubera quand j'étais à Ngozi ntwara gisagara haravuze ngo Ngozi kabisa tuwatiko izosumba izindi mugabo nayiraba uko iteye ni kuvuga Ngozi yari ifise umurindi uteye ubwoba mwiza cyane ukiranye mugabo wara uko iteye imisozi pante ziri accidente ukaragira gute wabona neza ko arico Gitega isumbije izindi ntara irashashe imaze gushasha umurindi wo kugira uyagura biroroha narasabye ya des études kandi batanguye no kugira amantuze préliminaire tugiye ametiye ko tuzokora electrifier la ville Gitega le centre stararo kugira ironko umuriro d'ailleurs afise na centre zo biri ngaha izege ironko umuriro byiharije umeze neza hama tuyidote n'amazi niyo mpamvu twaba muri long terme kena ruvyironza tushaka kuyikorako igihe tubona ko les forages igihe tubona ko naya makati ko turakora nayo azoguma sendwa muri capitale ibyo amatransformateur apfa transo zirahari igikenewe gusa nuko bo bibona bo dufasha bakatubwira harabusanga
hashobora kuba ari transfo hanyuma ugasanga nta muntu wo muri Regidezo mugabo yari sanse kuyo amatara acitse ahantu yabwiza kwima ko chaque province doit faire une provinciale et même il y a des régions bari sanse kumenya ko hari amatara yacitse no kumenya impamvu yacitse si ari transfo tukamenya ko iyo transfo iboneka hama ikaza gufasha et même si byo bikorwa byakozwe na commune une fois réceptionné c'est fini bibaye ibyacu bitaraba réceptionné c'est vrai uwo muntu araza akarire vyapfuye mugabo si arrive que ukabona ko ibintu byapfuye biko twe biraduhombya toje ko analyse kuya mwabivuze ko ni transport de 220 kV reka tuyijaneyo hama umuntu tumufate aturondere indi kija muri ni depot en attente ikintu mbwiza kubikora ko ndazi n'ahandi hantu muri Rumonge ahantu hari amashuha hari ahantu hari hôpital bakeneye kugira hôpital de référence bakeneye ko haja transfo itakireponda kuvyo yari kwiye kuba yokora navyo nasabye ko barunika yo transfo niki c'est bien noté